ushaka kuramba gose ushaka kubaho utagwaragurika ushaka kugira sante nziza umuti nivyo ufungura umwigisha atwigisha adutwaye mu turaka akamaga 5000 nari nkira umunyeshuri kabitanu nyene kabitanu kari kenshi basha kari kenshi ama ya kabitanu aho navuga atanzo marindwi yose ntagase kwishure nja muri recreation nja muri cantine mu bandi usayanga rero nace mvuga ati none umuntu parfait nakudukoresha turi abanyeshuri 10 ego akaduha 5000 ibi bintu kweri ibi bintu harimo akantu ibintu fo sisamare gwere ico gihe canangura kubifata nk'akazi Joel ego mbega wowe igikoni ku buzima bw'umuntu isigura iki namba twambara amagani isuku bisigura nkoze gusa Rolex imwe amagaca nambura nkambara yandi ikintu cyose nkoze gifise ga yacu ni kubera isuku amaboko ntizewe amaboko afise ubutoboro muri burya butoboro urashobora kubira icuya uri kurakora ugasanga bigiye mu vyo turiko turakora no handi dosanga umuntu ariko arafungura ikintu amagara yiwe ntameze neza wa murete wanje ca ndawushiramwo akunyu nkaca ndawufueta ari akarungo k'imirete duca dushiramwo ama tumaze kuhindukiza duca dushiraho ya crepe yacu kuri wa murete kugira bishuhane umurete yazawugira yuko usha vyamaze gushuhana na crepe tuca dushiramwo rero indani ya salade tugaca tugenda turazingazinga mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye abari mu gihugu cacu ceza cyo Burundi abari mu mahanga hatandukanye aho ndavuga za diaspora Canada Australia America ndetse n'ahandi hose hatandukanye aho mba ndiko ndavuga kubavuga cyane cyane ikirundi abumva ikirundi ndetse n'abumva ikinyarwanda ndazi ko tuvuga ururimi rumwe yego iminsi yose je mu gutangura ikiganiro imbere ko mbaza no kwivuga mbanza kwihanganisha abari ku musego abagwaye abari mu bihe bitari vyiza ndababwira ati mwabantu mwimanira babona abantu nabo bari en forme bari mu bihe vyiza nkababwira ati mukomeze nyene gusenga Imana mukomeze no kwikengurukira cyane nkuko musanzwe mubimenyereye nongeye gusohoka muri studio jewe ni Raj iyi kandi akaba ari Buja Town TV mwebwe bakunzi bacu mwebwe novuga aba boss bacu mwebwe mudushigikira buri munsi buri mwanya mwadukurikiranye akaba ari rya mbere uravye kino kiganiro ntugende utagize subscribe nugenda udafyonze like ndetse naho bitagenze neza ugenda udukebwe muri commentaire ko commentaire zanyu iminsi yose ziraduha intege kandi zikanadukebura cyane gose nkuko mwamaze kubibona ku gapande gatangura nagendeye umutetsi mu ma experience nyine abatandukanye bagenda baratwereka mu bitandukanye mu bwizego abafise mbere uno munsi bitwa babitumwako novuga ati nk'umuntu iyo bajejwe amagara y'umuntu akugaburira ugafungura ukumva ubuzima bwawe bumeze neza numwubaho nta wundi ni Joel ni Joel ku mazina y'umwuga Joel Chief Cook ariko Joel reka ndakuramutse yambu cyane umeze neza nukuri n'amahoro uri kamwemwe mutaba ukunda kuburyohewe cyane gose oya mu kwizina ifo abora murakunda kuryoherwa ko mu kwizina ntushobora kugaragaza ishavu ushobora kugaragaza ishavu imbere y'umukiriya ntagaruka urazi ikintu bigeze kumbwira umunsi ego hari umuntu yigeze kumbwira muri service iri aho twigeze gukora abona ukuntu mu cuisine hariya yashavu nimba ari udustress tucanye turi nagiye numvambwira mu gutwi mu mategeko yo mu cuisine haje mu cuisine ntashavura ntashavura kwere niyo mpamvu rero guma witwenge nubwo ufise stress ugeze imbere y'umukiriya ugeze imbere y'umuntu ugeze umuntu ushaka guha service yawe il faut yo kugira visage ya sourire ukabona ikanyene mu maso kuryohewe yuko ushaka gutwenga nubwo uri mu bibazo gutumaze kuba mu cuisine gusa il faut uri umuntu nyene yuzuye akamwemwe sezo bambwiye ngo nta mu cuisine ati brose oya nibibaho umeze neza Joel nukuri ni sawa cyane gose ego Joel ikibazo ca mbere abatazi Joel ninde Joel ni Murundi asanzwe akora umwuga wa cuisine agaba asanzwe akora mu Burundi mu manza zigiye zitandukanye mu bibanza vyose vyo mu gihugu cacu ca Bujumbura
dukorera mu ntara zose zigize igihugu ca Bujumbura. Mbese vuba tukaba dushaka gutangura no kujabuka muri ibi bihugu vya East Africa Community. Sanzwe nkora akazi kanje kamisi yose kwizine nk'ingene mubona nambaye ukunyene niko mbamberewe iyo mu mpaye imanza zanyu ndabakirira abashitsi banyu nambaye amataburiya meza yuko niko kazi kanje kamisi yose. Ego. Wow, Joel ubu ari dondoye kubatamuzi. Hari abantu bacho bashaka kumenya mbe Joel. Ego. Ubuto bwawe bwari bumeze gute? Ubuto bwanje ndi umuntu nakuriye muri famille ikijijwe icambere. Ndi umuntu nkiri umwana nakunda gukina gose. Ego. Ndi umuntu nkiri umwana nakunda gukorera Imana gose kuva nkiri umwana mutoya. Ndi umuntu kuva nkikura nakuze ndi umuntu akerebutse mu bintu ndiko ndakora ikintu narakerebuka n'umuvyeyi wanje no barabimbwira ati wowe ubwo bushapu bwawe nibwo kuva ukiri umwana nibwaje ukuze. Rero navuga yuko mu camake Joel umugana yari uwo ndababwiye. Joel hari abacho bashaka kumenya ko Joel yarameze uko mu buto. Ego. Ivyo guteka byaje gute? Ivyo guteka vyaje ndavyize kw'ishure. Urabona tugeze mu myaka y'icumi baca batubwira ati ducagura ibisata tuja kwiga guhera mu 11 mpaka duhejeje. Rero naricaye hasi ndiyumvira none gasha kino gihugu menga abashomeri ni benshi. Nicaye ikintu nukora ninaheza akazi sinshomere. Ndaja ngaho ndiyumvira amamekanike ndiyumvira ubusuderi ndiyumvira gusa navuga yuko je ikintu nzokwiga ari métier y'amaboko naravyiyumvamo. Ego. Rero niho mu mutwe wanje hace haza ati none amafamiye yose ntakora imanza mbega hariho umuntu atabeshejwe no gufungura none ntashura mu Burundi ryo bagivyigisha ku buryo ndavyize no mu professionnel ku buryo no hanze no genda ngiye guteka guhera ico gihe canavuga ati je nshanige cuisine camvuga ati aha rero nzorondera amashuri afise igisata ca hotellerie et tourisme. Aho nyene canda bombarda abavyeyi mukora ivyo mushobora vyose ewa ko mushoboka bwose mudodora aho mugeza hose musabira ishure ahantu ahanaha nje kwiga ibintu vya hotellerie. Nibaronsa amahoro barambwira ati none hotellerie kwera ushaka kwiga urayiyumvamo ndabwira ati je vraiment ndumva iri muri jewe ndumva vraiment ari ikintu ngiye kwiga ndagikunda. Baca baraca hirya no hino ndaronka ishure rya hotellerie et tourisme. Urugendo rwanje rwa cuisine ruba rutanguye uko gushika uno musi rero aho ngeze ndabikesha amashure yanje cane cane abavyeyi bamfashije kurirondera kuko kurirondera ntivyari vyoroshe. Ndabikesha abavyeyi banje nkabikesha n'amashure yanje uno musi Imana yanje yaramfashije uno musi ndo mu cuisinier kumbura abakwiziniye benshi barabira kicitegererezo kumbure nanje naho hari abo nkirabira kicitegererezo mugabo haraho ndiko ndashika buke. Ego. Ego ubwo uratuyagiye ukungene watanga urugendo go mu gikoni go guteka. Nk'abakunzi bacu rero ukuntu bariko baradukurikirana babonye ko twagusanze mu gikoni cyane. Igikoni ciwawe nyene neza. Ego. Joel Chief Cook. Yes. Umuhinga mu vyo guteka twizeye. Cyane. Joel. Ego. Mbega wowe igikoni ku buzima bw'umuntu gisigura iki? Igikoni ku buzima bw'umuntu gisigura amagara meza. Kuri je niko ndabivuga kuko ubwiza abarundi baraciye umugani basokuruza ngo buca mu kanwa kandi nivyo ushaka kuramba gose ushaka kubaho utagwaragurika ushaka kugira sante nziza umuti nivyo ufungura bijya dufungura. Rero je cuisine novuga ko cuisine c'est la santé ni santé n'amagara meza. Ego cuisine n'amagara meza ariko mengo hariho n'umuhinga yavuze ati ngo turavye neza ngo turasanga ubuzima bwacu tubwicira mu vyo dufungura cyane. Ubivuze ko ivyo navyo ivyo tubwicira mu vyo dufungura gute? Hari umuntu uzahumva ati nkunda ibi inkunda ibi ugasanga mu buzima bwe bwa misi yose afungura proteine imwe. Umubiri ubukeneye ama proteine yose ubukeneye ntanga nguvu ubukeneye ndema mubiri nasanganyangaburo umubiri ubukeneye ama proteine yose. Rero urumva ni waja ukafungura ibintu bifise vitamine imwe
uzosanga hariho ibihimba vy'umubiri bitariko birakomera, ugaca usanga wibutse kwifuka hari bimaze kononekara, bigaca bigutwara uburyo bwinshi, bigaca bigutwara ingufu nyinshi, ugaca usanga rero wa mubiri wawe nturiko uramererwa neza. Nk'impanuro nk'umutetsi, ni gute twofungura ubuzima bukagenda neza? Gute twofungura ubuzima bukagenda neza? Icambere ni gukoresha abacuisinier nutritionniste bamwebwe nyene nka twebwe, kuko je ndiko ndakugaburira ari n'umuntu muri za bukuru, ilfo kwanza kumenya sante yawe. Nta ngwara ufise ugendana muvyeyi, ndagenda na diabete, ndagenda na hypertension, ndagwaye umutima, ndagwaye hahamuka, camvuga ati umuntu ilfo ndamufungurira imfungurwa zizotuma nambagwaye umutima utaduga, nambagwaye tension imfungwa zizotuma ya tension itaduga. Donc aho kuduga eguma imanuka, kuko ivyo turabizi nivyo dusanzwe dukora mu buzima bwacu bwa misi yose. Rero mwo kwitura abakinjisi bize nutrition, bazi nutrition kugira babafashe kubagaburira imfungwa zituma amagara yanyu atagata amagara akuma ameze neza. Hari ibanga rihari ry'ubuzima. No musi ikintu kiduhanze n'ubuzima. Kandi namwe mukaba mwariyemeje hampande y'abaganga kutubera abaganga bagira kabiri cyane. Gute umuntu ushobora kumugaburira imfungurwa nk'umuti wewe nka Joel? Ni mu gihe nzi amagara yawe ingene yifashe, ico cambere hamaje camenya ati ifo ntegure ibi ndabitegura uku kugira amagara yiwe amere neza, amagara yawe amere neza. Ifo kwanza amenye sante yiwe yuko atangwara imugora, yuko atangwara kwa muganga bamaze kumutora, yuko atangwara agendana. Manze kumenya ko atangwara nimwe afise, camenya ati nzomugaburira ibintu nubwo no mugaburira imyaka 10 azobe akira umuse. Azoba akira umuse. Watubwira urugendo rwawe no kugira utangure kwiga ibintu vyo guteka no kugira ubijemo, watubwiye aho vyahereye. None Jo, ni gute watanguye kwifata nk'umwuga wo kubeshaho? Kubera ko turavyiga ku mashuri, ariko ukaca usanga kenshi tubifashe minenego cyangwa tuce tugenda mu bindi. Tubwire watangiye kwifata gute nk'umwuga wo kubeshaho nka Joel? Natangiye kwifata nk'umwuga wo mbeshaho tukiri ku ishuri. Umwigisha atwigisha adutwaye mu turaka, akamaga 5000. Nari nkiri umunyeshuri ka 5 nyene, ka 5 kari kenshi basha kari kenshi amaya ka 5 aho navuga atanzomara indwi yose ntagase kwishure nja muri recreation, nja muri cantine mu bandi usayanga. Rero nace mvuga ati none umuntu parfait nakudukoresha turi abanyeshuri 10 akaduha 5000. Ibi bintu kweri, ibi bintu harimo akantu, ibi bintu fo sinsamare. Gwere ico gihe canangura kubifata nk'akazi kuko urumva narakora naho natwagwa n'undi, maze gweze ishure canavuga ati rero ubu unshaka mpaguruke abantu bamenye Jerome ninde, bamenye ati mu cuisinier ninde. Maze guhaguruka abantu baratangura kuza baranyizeza imanza zabo ntonto, baranyizeza imanza zabo nini, abantu bakanyizeza ama evenement yabo bakabona ndayakoze neza. Guhera ico gihe canavuga ati bwa bundi cuisine no mwuga mwiza, wotuma umuntu abaho neza, bugatuma umuntu atunga n'amafamiye, bigatuma umuntu arera n'imiryango myinshi. Biciye muri cuisine. Araho nyene nashaka kugera. Be Joel, gute mu gikoni, gute guteka, mbega vyobeshaho umuntu gute? Cane gose. Nano uteka ukaronka amahera, tugiye mu rubanza baraduha amahera. Aha nkoze akarolex umuntu akagura amafaranga, irolex ndayungukako. Ikintu cyose ukoze muri cuisine ni c'amafaranga. Cuisine yotunga umuntu ijana ahubwo yona kugira umugwiza atunga wa mbere kwisi yose neza. Ati umugwiza atunga wa mbere kwisi yose. Abonye niho camera. No musi ufise igikoni ciwawe. Joel, winjiza ngahe nko kundwe kugira twumve vya binebwe babandi bamwe badashaka gukora cyangwa bamwe badashaka kwihangira imirimo, nawo tubakeburira aho nyene. Nibanga ryo ninjiza kundwi gusa uko biri kose ndakora kandi kirambeshejeho, birakubeshejeho. Upanze inzu ukariha ukabufise n'andi mabezo ya famille, akaba ari iki gikoni nyene kiyariha. Urumva uko biri kose nubwo noba ntaronka byinshi cyane vy'umurengera, mugabo atawe nsaba biratese. Ego ndashaka kumenya Jo, urabizi bujye hajya mu gikoni n'amagara, mu gikoni n'ubuzima bw'umuntu, bijya vyose uteka
si ubifungura wenyene cyane ubu uri umutwe umwe nk'umuchef cuisinier ubu ufise amagara y'abantu barenga 100 canke 1000 mu ma evenement mu manza zitandukanye gute wizewe cyane ubwizigirwa bwatanguye gute kuri Joel mbo ubwizigirwa bwatanguye gute bwatanguriye muri ca kibano bavuga tereka tumupime ego niho ubwizigirwa bwatanguye bamimye bakabona nkoze ibintu vyiza ati reka dusubire tumwizere turabe ko atatomboresheje aca nkora nkakora biraza buke ego umuntu umwe canke babiri rero baratangura kutumenya babiri bamaze kutumenya bane baratumenya batandatu baratumenya gushika uno munsi dufise nk'abakiriya bashika nko kuri 30 40 tuvuga ati uyagize urubanza ndisubire ni jewe ngenda kumutekera muhiri wiwe ucuba bitumwako ego bibabihereye uno munsi mwabantu mwe Joel n'umuganga wa kabiri nyuma y'abaganga b'ubuvuzi ku magara y'abantu uko je ndemeza neza yuko amagara meza aca mu kanwa cyane ndi mu bantu babishigikira Joel yayibonyemwo nk'umwuga ukomeye kera atendara navyiga mu gihe benshi bavyiga bakaca babihereza hariya cyangwa bakaca baja gukora ibindi Joel no nk'impanuro hereza nk'ugwaruka uno munsi gwagwaruka bamwe nitindera amaboko bamwe bavuga ati mu gikoni nta Jesse noja guteka babandi bavuga ati nimba atari gikoni sino kwihangira umurimo je mpaka nimba narize electromechanique maka canke gestion maka nicare muri banki ni yahe manuro duherereza ugwaruka none icambere wovuga ko cuisine nta kintu na kimwe wokora cuisine itabayeho kwisi twese twoca dufa twese ntushobora kubaho udafungura niyo mpamvu gufungura ni ikintu ca mbere mu buzima mu bintu vya mbere bikenewe mu buzima bw'umuntu gufungura birimwe kuko abantu kwisi yose nta muntu numwe abayeho adafungura bisigura ahubwo cari ikintu cyo kwitwararikwa gusumba ikindi cose kuko nababwiye ko n'amagara aca mu kanwa urumva ufunguye nabi uragwara ufunguye nabi umara igiringo gito mugo ufunguye neza uraramba ufunguye neza ntugwaragurika ufunguye neza uratagata ukagira fresher bice mu byo ufungura rero ikintu no hano urugwaruka nkanje nuko twakura amaboko mu mpuzu nyene icubahiro cacu umujama w'abajene mu brother wacu yama yatubwiye ati tuba ba entrepreneur dukreye tuje mu koperative tuje mu mashirahamwe dukora imyuga twiga imyuga tumenye imyuga kugira tuyikorere mu gihugu duteze imbere igihugu gitera imbere gishike kure ico nabwira ugwaruka nkanje dukura amaboko mu mpuzu muje tuje hamwe namba ukora ibintu ingo wifadikanye na Jerome ingo dushinga ka entreprise dutanguza amajana 5 dufise igihumbi ejo kizovyara bibiri bivyara umuriyoni uvyara umuriyaridi usange turateye imbere ico nabwira ugwaruka rugenza impanuro nziza cyane ego mwabantu mwe Joel n'umutetsi mwiza muri kino gihe aho tumushimira kuba yanaduhaye n'ikaze aho twaje kugira ubumenyi afishe abutugaragarize atwereke bwa bwizigirwa abutwereke neza ko ari ubwizigirwa bufise aho bufatiye n'umuntu yabitanguye bigoye mu rugendo ndibaza no mu vyakugoye byarakugoye kugira ufatishe niko navyita reka nsubire inyuma gato yego urugendo rwakuruhije mu gufatisha niki ikintu cakugoye ikintu cangwe n'ikintu kijanye na materiel yego mbo twarasanga tuko turakora imanza ugasanga ariyo materiel ubuze ugira ukora ikintu neza ico novuga ko ari ikintu canshiramwe canci intege kigaca kimbwira ati kora izo materiel zizoboneka ukora akazi kawe korohewe novuga ko nico kintu ca mbere nahuye nk'intambamye naco mu rugendo rwanje rwa cuisine kandi iyo ntambamye no ndacayifise hari igihe tuba turi ku manete turiko turiga tukabona umuntu yakoze ikintu ugasanga je ndagikoze sindonka ya resultat kubera atagikoresho tuba dufise bitetse kubera Burundi butaratera imbere ngo badandaza barangura ivyo bikoresho mugabo buke bushikana umusiba ku mugenzi neza cyane ivyo twarose twari tuzi ko tuzobironka niyo mpamvu twizera ko nivyo tudafise vuba tugiye kubironka mu Burundi dukore cuisine internationale ego uno munsi urahaye imiryango umuntu yoba yifuza kugufasha ka Joel cyane gose uramugurura imiryango gose ego umuntu wese bari karadukurikirana cyane nk'abagwiza tunga ashaka ko dukorana
naze dufise vision ndende, dufise ama projet dushaka gukora muri no domaine nyene. Haraho dushaka igihugu ko tugishitsa. Yego. Bice muri no domaine nyene naryo menga mu Burundi ibintu vya cuisine biracari hasi mugabo hariho vision dufise yo kubishikana ku rwego ruri international ku buryo umuntu wese wo kwisi bavuga ati mu bihugu vraiment birimo abacuisinier ba bien mu bihugu ugiye mwufungura neza Uburundi burimwo nambara umunyamahanga avuye hanze ashitse mu Burundi asubiye akavuga ati mu Burundi vraiment narahuye n'abacuisinier narahuye no mu cuisinier ateka neza ateka ifungurwa ngira kamaro zigatuma umuntu agubwa neza rero kuri wewe wese ashaka kudufasha yoza tukavugana ingene twofashana imiryango kugira dutezanye imbere neza cyane Joel mugusozera dushaka kudusangiza ubumenyi ufise ubumenyi mfise kugira abadukurikirana babo ntibavyumve mu majambo gusa ego no mu gikogwa kuko nabonye umengo ni fast food ni iki fast food delivery ego nk'abantu mwe ukeneye igifungurwa arakigushikanira no kumuhana muhira upfa kumbwira ati udandaza iki nkaca ndaguha meni ugacucagura kuri meni ikintu cyose ushaka neza cyane aho buri yose muri iki gisagara ca Bujumbura mu mwanya mutoya dufise service rapide ku mwanya ikabira gushikiriye muhira wicariye tukaguzana ibintu bifungwa kandi bishushe mu minota 5 kandi aba ahejeje kubitegura mu mwanya mutoya ari uturesete nshobora gutegura umunota umwe umukiriya yashitse yagega komanda mu munota umwe akazabona mu servere araja kamo kuko ni fast food bibereke bivaye no marosete amwe ufise kugira bazoce baza bakugana bavuga ati bwa bundi twari twarahonye gose gatonya imbere yo kutwereka irosete kuntu itegura ufise ahantu ukorera ufise ikibanza ukoreramo genda uduhaye na adresse kugira abakurikirana iki kiganiro na nimero za telefone ndazi ni benshi baba bakeneye kubaho neza cyane gose ikibanza ni mu Kamenge ku 11 ni Bujumbura mu Kamenge ku 11 uri kuri terminus haruguru y'ikaburimbo ni ku parcelle ya kabiri mu Kubamfu uhashitse ucobora ama boulangerie ugacobora na banderole ivuga ibikorwa vyacu kuri iryo barabara hamushobora kuba dukeneye urashobora kuturondera kuri Facebook na TikTok na Instagram na YouTube ni Jérôme Joel Chief Cook ugiye kuri izo mbuga zose urabona ibikorwa vyacu vyinshi tumaze gukora urabona ama video yacu urabona amafoto yacu cyangwa ukaturondera kuri nimero ya telefone 71 amajana 377 amajana 747 donc 71 377 747 muturondere kuri ama platform yose nizi nimero muradutora amasaya ariyo yose muba mudukenereyeko wow neza cyane ego okay naho batwumvirije nakoze kudukurikirana gusa nimuce mugene agira twereko kungena bitegura mwe gusa ni mugumane natwe ego yes nkuko rero twabibabwiye ubu nyene tuvugana turi mu gikoni ego turi mu gikoni aho mubona Joel ariko hari rosette ariko araturonderera atwereka yuko abishoboye ego Joel iyo rosette yitwa gute cyane gure cyo twita Rolex nico shaka ntegure kuri no munsi Rolex ironderwa gute Rolex ni salade tuba twazingiyemo chips mayai ni saucisse amacha tuzingiramo muri crepe tuvuze crepe imeze nk'ujya kwa chapati mugabo yoyo yagenewe ama Rolex sinkijya chapati tuba tumenyereye ni chapati donc yama Rolex rero nyene bimeze murabona na kasi bitunguru ndabishira mu kabol juste nkaca manza nkabikura ubukare nkoresheje vinaigre yanje ndabicisha mu kavinegre nubwo noca ndabire ugira juste bivemo burya bubabe anatandara ko ndabigira ndabikuramo vinaigre ndashobora mbafise carotte zanje mba nateguye pa avant ivyo bitunguru bimaze kuvamwo ubukare ca ndabivanga na za carotte hama ca mfata nkashiramwo magi maze gushiramo magi ca nshiramo mayonnaise nkaca mvanga
hamba ariko nkora salade ya Rolex. Hama maze guheza ya salade imbere yuko ndayiha umukiriya ndamanza nka degista kugira numve by'ukuri yuko isalade yanje ari ikintu kimeze neza. Nkako bwanje numva gateza. Umva ari sawa. Numva ari bo. Yego. Ujya kubera iki mwambara amaga? Igikoni twababwiye ko amagara meza. Namba twambara amaga ni isuku bisigura aha nkoze gusa Rolex imwe. Amagaca nambura nkambara yandi. Ikintu cyose nkoze gifise ga yacu ni kubera isuku. Amaboko ntiyizewe. Amaboko afise ubutoboro. Muri burya butoboro urashobora kubira icuya uri kurakora. Ugasanga bigiye mu byo turiko turakora. No handi uzosanga umuntu ariko arafungura ikintu amagara yiwe ntameze neza. Ugasanga ikintu wagikoze wibaza ngo wagikoze neza. Kumbe bivanye peut-être n'utu microbe tumwe twavuye mu mubiri turatumye wa muntu haba ikintu kitameze neza mu magara yiwe. Niyo mpamvu tuja twambara amaga kubera sante yacu. Wa murete wanje ca ndawushiramwo akunyu nkaca ndawufueta ari akarungo k'imirete duca dushiramwo maze guheza ibi ucuja rero ku ziko ukatsa imbabura kugira ukarange wa murete wawe. Ndabibutse ko tuza kuwukarangana amafiriti ca mpindukira nkaza aha ku mbabura. Jewe mfise imbabura zanje za gazi nizo nkoresha ca natsa gazi. Deja imbabura yamaze kwaka ndasize ko ipano ca nshira kwa amavuta kuko umurete nitukarangisha amavuta menshi ca nshirako. Numva maze gushirako rero ya mavuta mu kurindira ko yashuha ca nshirako amafiriti kugira bize gushuhana. Rero mu gushiramo umurete ca nindira pano yanje ishuhe na ya mavuta nayo nyene ashuhe. Komse maze gushuha niho ca nkaranga wa murete mu pano yamaze gushuha. Turabona umuriro uburi kurabira uraka ukuri kwame. Ca ndindira rero kugira ya mavuta yanje afate ko neza. Rero anatanda ca mbandaraba yuko ibintu bikwiye byose kubera ninaheza ukaranga umurete ca ngigwako direct. Ca mbandafata isahani yanje nziza iba yogeje uza gushirako ya ntuzenye ya wa murete niwava mu ntuzenye niwava mu pano. Urumva mbande nivyo ndabikora ya pano iri ku ziko ibiri kirashuha. Itangiye gushuha amavuta cabira nkuko mubona biriko birabira. Aha mu kanya ca nshiramwo wa murete wanje. Hagata Rolex nakaye kabijya mushiramo gatandukanye nakabandi ko namambura umengo n'ahandi hose ziba zihari. Abantu bose iyo bari Rolex yacu baratubwira ati turumva kamoto turumva kagu tudahora tubona ahandi. Nico kirungo shira mu murete n'ingene dukoresha isuku. Murabona yuko igikoni cacu dukoresha kwizinira gazi, nta vy'imyotsi, nta bintu vy'amakara, nta bintu vy'ibivu byinshi. Ipano dukoresha ni z'isuku, amakwizine na isuku, dukora dufise isuku, tuba twambaye nkuko tuberewe, amaboko tuba twambaye ga. Rero ico abantu bakundira Rolex yo ngaha ni kubera ukuntu tuyikorana isuku. Baratubwira ati i Rolex yanyu urikorana ifungura turumva yuko wayikoranye isuku kanaka rita menyerewe. Amavuta aba yashusha. Umva mu burete uburiko tuba turindire yuko usha. Umaze gusha tuca tuwuhindukiza.
mbona kandi kabirya hariyo abantu usanga mu guhindukiza umurete bafata isahani bagaca bahengeka. No, muri Jerome fast food ntitunda gufata isahani dusimbagiza nk'uko niko dusimbagiza umurete. Tumaze kuhindukiza duca dushiraho ya crepe yacu kuri wa murete kugira bishuhane. Umurete azawugera yuko usha vyamaze gushuhana na crepe, tuca dushiramo rero indani ya salade tugaca tugenda turazingazinga. Wow, akarero niko kabirya. Ni fast food koko mu minota 5 turahejeje biba bihetse. Nziko chafata ya salade nkaca ndayishira indani nkuko. Maze rero kwishira indani kiba gisigaye ni guca nzinga kujya dora tubona izinze. Ndayizinga nkuko buke buke. Urabona ni sahani tuyizingirako aba ari isuku. Tuzingiye ko Rolex imwe tuca duhindura indi sahani tukazana iyindi. Kumva rya suku tuguma tubabwira. Tumaze guheza kugira uko tuca dufata papier aluminium. Wow. Ibindi dukoresha ari abakoresha amasashe. Amasashe? Mugabo tugiye dukoresha papier aluminium. Kuri wa mugambi nyene w'isuku. Impamvu dukoresha aluminium isuku niryo tuba turiko turakorerako. Hama tukaba turahejeje Rolex. Dufise dusahani twacu twisasiete de Rolex duservako ama Rolex. Tuba turi different n'ayandi masahani. Candagahanagura neza kuko aho kaba kabitse simba ndakizeye 100%. Candagahanagura bien neza nkaca mfata ya Rolex yanje nkaca ndayidressa kuri kagasahani. Nkaca shiraho agaserviette kugira umuntu niyaba ari karafungura aze kwihanagura nkaca tumuserva. Nuko rero wow, mu minota mikeya cyane Joel araheje kutwereka ubuhinga akoresha mu kurondera Rolex cyangwa mu gukora kosete y'inyaruka fast food. Kandi twababwiye ati nibitumwa ko yari anasize ni nimero Joel kandi yamana kamwemwe. Joel turanamushimiye cyane kubera ko mu byo tweretse harimo ubuhinga butamenyerewe ahandi. Jewe ubwa mbere ndahereza agaciro isuku mu bintu. Ufite isuku. Reka tugushimire cyane Joel. Nk'ikintu cyanyuma usozera ko ubwira abari ko baradukurikirana ni nk'icyaye. Ikintu nosozera ndababwira Jerome n'umurundi arakeneye gushigikirwa. Wababore kuraraba ino video, uri kuraraba kino kiganiro ku rubuga rwose uri kurayirabako. Jerome arakeneye gushigikirwa. Mutwizeze imanza zanyu tubeho twibesheho dutunga imiryango yacu. Kutwizera kwanyu n'iryo terambere ryacu. Tubibutsa yuko hamwe nuko tubikora turanavyigisha. Turafise ishure ryigisha cuisine. Kuri wese akeneye kwiga cuisine arashobora kuturondera kuzirya nimero twabahaye 7377 747. Jerome Joel fast food turabarindiranye tubakirana umunezero. Twababwiye mu Kamenge ni kuri 11 haruguru y'ikaburimbo ku parcelle ya kabiri mu kuboko ko kubamfu. Uhageze tubona amaboulangerie nyene tubona n'ivyapa vya Jerome fast food delivery. Twibutsa ko umuntu wese ari muri kino gisagara ca Bujumbura turashobora kumusanze vyafungura muhira ahari yiyicariye tukamushikaniraho ku mwanya kandi bigishushe. Murakoze cyane mubanaye mudukurikirana ku mbuga zacu za Facebook, Instagram, TikTok na YouTube. Ni Jerome Joel Chef Cook. Merci beaucoup.